RVR ijwi rimwanisha. RVR ijwi rimwanisha. Amahoro y'Imana mwebwe mwese muduteze amatwi ku nsamirizi RVR ijwi rinywanisha isamiranira ku mugwa mukuru wa Diocese Katolika ya Muyinga n'umwanya w'amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa 22 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2023. Casmir Mike Nduwayezu nije ngiye kuyabashikiriza ubutuma amajo bashikira ni Arengospe irumva kumwe nawe tuti sangwe ikaze mukanya ingingo nkuru zigiza ya makuru. Ikiziga c'umwana w'umukobwa w'imyaka 13 caratowe ku mutumba bwisha komine Gashoho intara ya Muyinga kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 21 Ntwarante uyu mwaka turimwo twabibateguriye muri ano makuru ngo umuvyeyi mwiza abo umuvyeyi wa bose indongozi nziza nayo ihamagarirwa kuba umuvyeyi wa bose kandi igakunda ibikorwa navyo nyene muravyumva muri ano makuru ukugwanya inda z'indaro ntibizova mwibwirizwa ariko bizova mu miryango hafatiwe ku karorero abavyeyi bereka abana babo navyo nyene muraza kuvyumva sayo gusa tubafitiye n'ayandi mukanya inkuru imwe mukaye RVR ijwi rinywanisha. Nkuko mwari muhejeje kuvyumva muri zino ngingo nkuru zigiza no makuru ikiziga c'umwana w'umukobwa w'imyaka 13 caratowe ku mutumba bwisha komine Gashoho intara ya Muyinga kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 21 Ntwarante uyu mwaka turimwo amazina yiwe ni Irankunda Emerine intandaro y'ugo rupfu ngo nuko yoba yari yagiye kwahirira ubwatsi bw'inka mu itongo ritari giwabo benitongo umugabo ari kumwe n'umugore wiwe baciye bamufata baramukerera bakoresheje urukero uwo mwana yari kwarakoresha mustaneri wa komine Gashoho Fauziya Kabatesi akaba yemeza iyo nkuru akanahanura abene gihugu arongoye kutihanira kandi bakamenya kubaha ikiremwa muntu biciye mu kutihanira idonido na Ruwi Ndayizeye. Irankunda Emerine numwigeme w'imyaka 13 niwe yatowe ikiziga kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 21 Ntwarante muri no mwaka turi mu gihe cy'isaha imwe za gatondo ku mutumba wa Bwisha komine Gashoho intara ya Muyinga uwo mwigeme akaba yari yagiye kwahirira inka mu itongo ry'uwitwa bavuga inyumviraja ni mu gihe uwo mugabo yari yatanze itegeko ko wazofata mu itongo ryiwe ari karahira ubwatsi atazotahana inkoba zose akaba yavuye muhira igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo agiye kwahirira inka muri iryo tongo ry'uwo mugabo maze bavuga inyumviraja hamwe n'umugore wiwe niyo ndavye Anosiate bafata Emerine Irankunda bamukerera izose bakoresheje agakero yarafise bongera bamucumita mu rubavu abavyeyi b'uwo mwana bararindiriye ku mwana azana ubwatsi amasahera mu nzira kuko twavyiganiwe na mustanteri wa komine Gashoho Fauziya Kabatesi mukubwindisha umwana w'umwaka 13 akwizina Daira dukunda Emerine yagiye kwahirira inka ja kwahirira mu itongo atariwa yuko uzohavaza kumwahirira ubwatsi mu itongo ryiwe azohava ataha kuri nkoba zose ubonye n'itongo ariko kumwe n'umudamu wiwe yari yanyatema ibiti aho nyene mu gikongo kukanashobora gakerera muhira bararondeje umwana ko ataha bararondeza ijoro ryose ku buryo no mu gatondo babyitse kumuhiga umwana amarero mu gatondo bashamubona ari kiziga ariko bene kubikora barafashwe umugabo n'umugore barashikirijwe ubutungane na dosiye yaciye ikorwa byihuta kugira ngo turabe yuko ku ntara bashobora kucaba bacira urubanza rw'ikibirira agahamagarira abene gihugu bo muri iyo komine arongoye kuvavanura n'ingeso yo kwihanira abene gihugu tubasaba ko bobana mu mahoro n'umutekano bakirinda kwihanira iyo umuntu agukoreye ikosa ukisura ubutungane kugira ngo
bobatunganiriza. Twamenyesha ko Emeline Irankunda yahora yiga ku ishure rya Nkohwa mu mwaka wa kabiri nayo bavuga inyumviraja hamwe n'umugore wiwe niyo Ndavyi Anosiate ubu bafungiwe mu ibohero rikuru ry'intara ya Muyinga kumvo z'amatohoza. Igisata ngurukana bumenyi ngo carashizwe imbere muri leta kuko gifasha benshi cyane. Vyashikirijwe na Sabine Ntakarutimana icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka mu ruganda rwahuje abakenyezi batowe n'abaserukira abandi mu ntara ya Muyinga kuri uyu wa 21 Ntwarante uyu mwaka bakaba bahuriye ku mugwa mukuru w'iyo ntara muri hotel Cizanye akaremesha abakenyezi kudacika intege ahubwo bakagumana umwete. Tumwumvirize yari kuri mikro ya mugenzi wacu Belize Dusabe yimenyereza kuri RVR ijwi rinywanisha. Iki gisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi ku rwego rw'igihugu baragisize imbere kuko kirafasha mu gutora amatax, kirafasha kwa muganga, kirafasha mu butungane, kirafasha mu ndero, kirafasha mu ntwaro yo hagati mu gihugu kugira za mpakuru ja kurondera ukiri gutonze uzirondeye ukoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi aho bikora neza biranyaruka. Murumva ko igihugu cabishize imbere mugabo by'ukuri intambamye ziracariho, umuyaga nk'ubudakwiye hose, ibikoresho bisabwa bidakwiye hose, ariko ibyo ntivyo duca intege, ivyo nivyo duca intege nk'indongozi z'abakenyezi. Ico twosaba nuko twokwifuza ko bukebuka umukenyezi wese ahara azoshikirwa gutyo duheze tubikoresha mu kubaka ntitubikoreshe mu gusambura kuko nubwo ari vyiza muhora muvyumva hirya no hino hariho ababikoresha mu gusambura na zango mwavuga mu gusambura mu kibano gusambura aho umuntu abaye. Turi mukengurukire Belize Dusabe kuri iyo nkuru yadutohoreje ngo umuvyeyi mwiza aba umuvyeyi wa bose na indongozi nziza ihamagarirwa kuba umuvyeyi wa bose kandi igakunda ibikorwa. Nivyashikirijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka Sabine Ntakarutimana akaba yahamagariye abakenyezi bo mu ntara ya Muyinga kuba indongozi nziza. Yabivugiye mu ruganda rwamuhuje n'abakenyezi baserukira abandi muri iyo ntara kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 21 Ntwarante uyu mwaka w'2023. Idonido na Eliezer Harerimana. Kuba indongozi nziza ni kuba umuvyeyi kandi umuvyeyi mwiza aba umuvyeyi wa bose. Ikindi ngo indongozi nziza ikunda ibikorwa. Ivyo nivyo icegera ca mbere c'inamashinga mateka Sabine Ntakarutimana yahimirije abakenyezi baserukira abandi bo mu ntara ya Muyinga kuri uyu 21 Ntwarante uyu mwaka. Indongozi hamagarirwa kuba umuvyeyi, umuvyeyi nawe aba umuvyeyi wa bose. Mwebwe nk'indongozi b'abavyeyi babo murongo abadakurikira intumbero muriko muhanure, musubire muhanure, babandanije muhane kuko dukeneye kugira rimwe mu iterambere, ntidukeneye udusubiza inyuma. Ikindi aranatera kamo imiryango gukura amaboko mu mufuko igakora kuko ngo umuryango urimwe umugabo w'umunebwe canke umugore w'umunebwe urugo ntirugenda neza. Umuryango uri mu mufasoni w'umunebwe birumvikana ko ibintu bitagenda neza. Umuryango uri mu mugabo w'umunebwe birumvikana ko ibikorwa bitagenda neza. Ubunebwe oya ibikorwa ego kibicivugo c'abakenyezi b'Imuyinga, kibicivugo c'abarundi kazi, kibicivugo c'abasaza bacu, kibicivugo c'ugwaruka rwacu mu mashuri, kibicivugo c'indongozi zose kuko indongozi dakunda ibikorwa murumva ko bigoye ko ibindongozi nziza. Twabamenyesha ko ugo ruganda rwahuje icegera ca mbere c'inamashinga mateka n'abakenyezi baserukira abandi mu bisata bitandukanye birangurirwa mu ntara ya Muyinga rukaba rwabereye muri hotel Cizanye iri mu gisagara ca Muyinga. Eliezer Harerimana nawe tugukengurukire tukiri mu yavugwa muri ugo ruganda rwahuje icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka n'abakenyezi baserukira abandi mu ntara ya Muyinga ngo kumenya kuroranya amabanga bajejwe hamwe n'urugo nivyo abakenyezi bahamagarirwa muri iyi ntara ya Muyinga. Akemeza ko indongozi idashobora kuroranya ivyo ijejwe, idashobora gutunganya ivy'urugo. Inkuru iramvuye na Benoit Kwizerimana. Kumenya kuroranya ivy'amabanga bajejwe n'urugo ntivyicegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka muganga Sabine Ntakarutimana ahamagarira abakenyezi barongoye abandi mu ntara ya Muyinga. Kumvikane ku kintu kimwe kandi nshaka twebwe nk'indongozi ko arico twoshira imbere. Indongozi y'umukenyezi itegerezwa kumenya ingeni roranya ivy'amabanga ijejwe
n'ivy'urugo ngira ndagisubiremwo indongozi nziza y'umukenyezi imenya kuroranya ivyijejwe n'ivy'urugo duhereye ngaho byose bizogenda neza mugabo tubitandukanije nk'indongozi ntaho tuzoshika nk'uko uwo mufasoni abandanya bishikiriza mu gihe umukenyezi adashoboye kuroranya ayo mabanga ngo bica bituma yama mu myidogo. Umukenyezi atowe mu kibanza iki canke umukenyezi agenywe muri aya mabanga ntashobore kuroranya ivyayo mabanga y'igihugu n'ivy'urugo birumvikana kwacaguma mu myidogo ari mu myidogo ntashobora kuba indongozi nziza. Nagiye numva nubwo turi indongozi umengo haracarimo utuntu two kwidoga twebwe turabuze udufaranga kwidogera abagabo twebwe abagabo n'intambamyi ba nyakubahwa turi kumwe tugumye muri ivyo ntitwotera intambwe. Twabamenyesha ko ivyo yabishikirije mu ruganda rwahuje abakenyezi baserukira abandi mu ntara ya Muyinga mu ntumbero yo kwirimbura ngo barabire hamwe uruhara rwabo. Hakaba hari kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 21 Ntwarante uyu mwaka muri hoteli Cizanye iri mu gisagara ca Muyinga. Benoite Kwizerimana nawe turagukengurukiye ano makuru tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'ubutungane. Kurungika abacamanza mu nitumba bakahamara imisi 2 canke 3 bariko baratunganiriza bene gihugu nimwe mu ntumbero n'ingendo yo kwegereza bene gihugu ubutungane nivyashikirijwe na buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwanayo kuri uyu wa 21 Ntwarante uyu mwaka w'2023 ku mugwa mukuru w'iyo ntara mu ruganda rwamuhuje n'abakenyezi baserukira abandi muri iyo ntara Idonido na Badend Ramazan. Kuri wa kabiri gerezo ya 21 Ntwarante mwaka w'2023 ishagara cyambere cy'ubukuru n'amashinga amateka Dr. Sabine na Karutimana yakiriwe na buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwanayo ari kumwe n'abashinga amateka batowe muri iyo ntara bakaba baganire ku buzima bw'intara muri rusangi. Ivyo vyabaye muri gwa rukurikirana rw'ibikorwa rusangi biriko birangurwa n'abashinga amateka muri akaruhuko ka Ntwarante barimo hagati mu gihugu. Mu vyashikirijwe na buramatari harimo ibijanye n'ubutungane, umutekano, iterambere n'ibindi. Mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu harafashe intumbero uko abacamanza bagenda mu makomine bakamara imisi 2 canke 3 bariko baratunganiriza abene gihugu. Ikibazo c'amatati y'amatongo kiri mu vyashikirijwe na buramatari aho mbere ariko araba ihimirizwa ryo kuvyara ku rugero. Kuvyerekeye indero haravuzwe ikibazo c'inda z'indaro abavyeyi bagahimirizwa guha indero ibereye abana babo. Kuvyerekeye iterambere yamesheje ko abene gihugu bitabira ibikorwa vy'iterambere rusangi ndetse ibiro vy'intara bigizwe n'igorofa igeretse 3 ikabigeze ku bice 80%. Umushinga amateka Sabine akaba yamusavye kubanda yahimiriza abarongoye kugira iterambere bageze ko ntirizosubira inyuma. Ico kiyago kiba casozerewe no kugendera inyubakwa y'ibiro vy'intara abaraba higeze bongera barabira hamwe nibikwiye guhinyanyurwa kugira irushirizeho kuba nziza. Ishagara cyambere c'umukuru n'amashinga amateka yaciye aja kwifatanya n'abakenyezi b'imboneza mu nama yo kwirimbura yatunganijwe n'urunani rw'abakenyezi bo mu ntara ya Muyinga. Muri iyo nama bakaba barahananye ivyiyumviro kuvyerekeye uruhara rw'umukenyezi mu iterambere hamwe no gutatura amatati adakoreshejwe inguvu. Umushinga amateka Sabine yabasavye kwabana naryo bashira inguvu hamwe no kwerekana ko bashoboye gutyo bareke ko amabisuzugura canke ngo batume abagabo babasuzugura. Badenda Ramazane nawe turagukengurukiye amakuru tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'indero ukugwanya inda z'indaro ntibizova mu ibwirizwa ariko bizova mu miryango hafatiwe ku karorero abavyeyi bereka abana babo. Vyashikirijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana kuri uyu wa 21 Ntwarante uyu mwaka turimwo agahamagarira abakenyezi kwereka karorero keza abana babo mu kubigisha indero yo haziko biciye mu biganiro bagiriranira. Inda z'indaro ntiturofatira ikibazo hejuru. Umuti wa mbere wo kurwanya inda z'indaro uzova mu miryango ntuzova mu ibwirizwa uzova mu miryango. None we uri mama mu rugo akaba ari wowe utanga akarorero kabi ushaka umwana wawe w'umwigeme ageze mu bigero bizogende gute? Abakenyezi tuba akarorero keza kabigeme bacu. Abakenyezi dusubire kwigisha abakobwa bacu
tubahe ya ndero yo kuziko aba ariyo dusubirako kandi ntitwiharize umwana w'umukobwa twicare hamwe mu muryango n'abapapa b'abana aha bizokunda iki kibazo c'indazindaro umwe wese akigize iciwe tukagirira n'ibiganiro abo bakobwa bakiri bato bakamenya ko tubakeneye kugira bazububaka igihugu cacu bizokunda mugabo tukigira icacu nk'abavyeyi tukigira icacu nk'indongozi tukigira icacu nk'imboneza bizokunda ibiyago tugira n'ugwaruka rukiri ruto tubayagire kuko uretse izo nda z'indaro harimo no kwandura ingwara nyinshi ingwara zidakira n'abana b'abahungu ntitubashira inyuma nimba twahagaze ku bana b'abigeme nuko aribo bashikirwa n'ingaruka mbi bica biboneka ariko n'abana b'abahungu nabo nyene tubasaba kutiyumvira ngo jewe ntandanza gutwara barandura ingwara nabo n'abana b'abahungu ntidushobora kubashira inyuma rero mu ndero kuko murumva ryaterambere ridakumira ko twoba turisize iruhande. Amakuru yacu turayabandaniriza mu yavugwa mu makungu inyuma y'akaruhuko gatoya. RVR ijwi rinywanisha. Leta ya Nigeria yararekuje abamenyesha makuru babiri umufaransa umwe n'umunyamerika bari baranyurujwe n'intagondwa z'abayisilamu ziri mu karere ka Sahel n'ivyatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu kuri uyu wa 21 Ntwarante abaserukira imigambwe ibiri ikomeye mu gihugu ca Nigeria ntibemera ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri ico gihugu bakaba babitangaje kuri uyu wa 21 Ntwarante uyu mwaka ayavugwa mu makungu yose twayateguriwe na mugenzi wacu Salum Ntiranyibagira. Ayavugwa mu makungu tuyahere ku mugabane wa Afrika mu gihugu ca Niger. Olivier Digwa umumenyesha makuru w'umufaransa na Jeffrey Wotke umumenyesha makuru w'umunyamerika yakorera ishirahamwe ry'abagira neza bararekujwe na leta ya Niger aho bari baragizwe imbohe n'intagondwa z'abayislamiste bari mu karere ka Sahel ku mugabane wa Afrika. Ivyo bikaba vyatangajwe na leta ya Niger ku munsi wejo. Umumenyesha makuru w'umufaransa Olivier Digwa akaba yaramaze imyaka yababa ibiri afiswe n'izo ntagondwa. Ni mu gihe Jeffrey Wotke nawe yaramaze imyaka irenga 6 ari mu minwe y'izo ntagondwa. Mwomenya ko ukunyuruza abantu mu gace ka Sahel muri no misi biriko biribonekeza cyane aho mu mwaka wa 2022 hanyurujwe abantu 532 muri Mali, muri Burkina Faso hamwe no mu gihugu ca Niger. Irekugwa ryabo bamenyesha makuru babiri rikaba ribaye inyuma yaho Anthony Blinken umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika yaheruka kugendera igihugu ca Niger. Ejo ku munsi wa kabiri naho mu gihugu ca Nigeria abakuru b'imigambwe ibiri ikomeye cyane muri ico gihugu itavuga rumwe na leta aribo Atiko Abubakar wo mu mugambwe The People's Democratic Party hamwe na Peter Obi wo mu mugambwe w'abakozi Labour Party baratanze urwandiko basaba ko hofutwa ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri ico gihugu ngo ivyo bikaba bigiye kuzotuma haba ukutumvikana mu bategetsi bo muri ico gihugu ca Nigeria. Abo bagabo babandanya bavuga ko batemera ivyavuye mu matora aho bavuga ko amatora yibwe ngo ntibemera insinzi ya Bola Tinubu wo mu mugambwe uri ku butegetsi All Progressive Congress APC. Amakuru dukesha radio BBC ngo nuko abaje gufasha muri ayo matora bavuye ku mugabane w'Uburayi bavuga ururimi rw'icongereza bari mwishira hamwe Commonwealth bavuze ko hari bitagenze neza muri ayo matora bakaba baraneguye igisata kijejwe amatora muri Nigeria eka n'igisata kijejwe gukurikirana amatora naco nyene kikaba cyariyemereye ko hari bitagenze neza ko bacerewe ku mwanya wo gutangura guharura amajwi yavuye mu matora. Hakaba hategekanijwe imisi 80 kugira ngo sentare ishobore kwiga kuri ivyo birego byabo batavuga rumwe na leta. Bitegekanijwe kandi ko president mushasha ashobora kurahira itariki 29 z'ukwa gatanu uyu mwaka wa 2023. Ayavugwa mu makungu cyabandanirize hanze y'umugabane wa Afrika. Mu gihugu ca Pakistan na Afghanistan harumvikanye nyamugigima ejo ku munsi wa kabiri aho abanyagihugu bahunze amazu yabo eka n'abakozi ba leta barahunga ibibanza basanzwe bakoreramwo. Abantu 9 nibo bamaze kwitaba Imana abandi 12 bakaba barakomeretse. Umushikiranganje wa mbere wa Pakistan Shahbaz Sharif
yavuze ko yasavye abategetsi gutabara mu gihe hibonekeje abakeneye ubufasha. Barongeye barasaba ubushikiranganje bujeje amagara y'abantu kwama bagavye kugira ngo bashobore gutabara. Mu gihugu cy'Uburusiya naho ejo ku munsi wa kabiri perezida w'ico gihugu Vladimir Putin na mugenzi we Xi Jinping w'Ubushinwa barateye umukono ku masezerano yo gukorera hamwe mu bihugu vyabo. Xi Jinping perezida w'Ubushinwa yarasavye ko hoba iyindi mpinyanyuro ko hokora inzira ya kidiplomasiya kugira ngo haboneke amahoro hagati y'igihugu ca Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya. Nayo Putin ngo amakenga afise nuko atakimenyetso na kimwe cerekana ko Ukraine yifuza ibiganiro hagati yabo. Putin abandanya yagiriza leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu vy'Uburayi ko vyavuze ko bazogwana gushika ku munyagihugu wa nyuma wa Ukraine. Yarashimiye igihugu cy'Ubushinwa avuga ko Ubushinwa butigeze bwerekana aho buhengamiye. Igihugu ca Ukraine naco kikaba cishimira cyane ivyifuzo vy'Ubushinwa ko bijanye n'inzira ya kidiplomasiya, ariko ngo ivyo byose bikaba vyokunda mu gihe Uburusiya bwokura abasirikare babwo buri mu gihugu ca Ukraine. Abo bategetsi bakaba barangije ikiyago cyabo cyabereye i Kremlin ku mugwa mukuru w'Uburusiya, bumvikanye kandi ko bagiye kubaka umuringoti uzokura gaze mu gihugu cy'Uburusiya ugashika mu gihugu cy'Ubushinwa. Tugukengurukire Salomo Ntiranyibagira kuri ayo avugwa hakurya y'amazi ohejeje kudushikiriza. Amakuru yacu reka tuyasozerere kuri haguruka ukore. Ntaco bampa Siriake aba ku mutumba Muramba komine Buhinyuza akora umwuga wo gushona, akavuga ko intandaro yo kwiyumvamwo uwo mwuga vyavuye ku babanyi biwe, nawe acaravyiga akaba ashima ahageze mu iterambere nubwo bahura n'intambamyi z'ibikoresho. Agahamagarira abantu na cane cane ugwaruka kutarera amaboko ahubwo bakiga umwuga kuko utunga umuntu muri kazoza kiwe. Yari kuri mikro ya mugenzi wacu Badend Ramazan. Nitwa Ntwarante Siriake. Ibi navyo mubona n'umwuga wanje wo gushona nyene niko kazi ka misi yose nsanzwe nkora, genda neza nta na kimwe. Natangwe ndavyiga kubera abo twabana barashona, biramotiva bituma naje ndabikunda, numva ndabikunze nca ndavyiga mbona kubimenya. Ndavye uko twatanguye nuko ubu tumeze, ndabona ubu bimeze neza, bigenda neza kuko birantungiye umuryango, bikanamfasha nyene mu bikorwa vya misi yose vyo kwikenura. Nizihe ntambamyi muhura nazo muri kano kazi kanyu ga Siriake? Ntambamyi duhura nazo nizo kubura ibikoresho. Ibikoresho urabona ino ni mu misozi ntibegere umuji kugira ngo tubironke, birinda kubituma mu muji. Ivyo birakunze kutubera impambamyi gose. Muri kano kanya ni kihe kintu wohanura canke wosaba abariko baradukurikirana? Abariko baradukurikirana na cane cane ugwaruka, ico no bahanura nuko bova hasi bagakora ntibari amaboko. Ico no basaba naco nuko bova hasi bagakurikirana na cane cane ibintu vy'umwuga, nivyo biriko biragegwa, bakiga ibintu vy'imyuga, nivyo vyobatunga muri kazoza kabo. Badende Ramazan, reka tugukengurukire kuri yo haguruka ukore wadutohoreje. Dutera intege mbere n'abanyamyuga bose, duhamagarira n'abandi bose kwijukira imyuga kuko ngo atamwuga udakiza. Nino ngaha nyene turangirije aya makuru twariko turabashikiriza, ariko kuba dufatiye mu mvahe no mu njahe mudukundire tubasubiriremwo ingingo nkuru yari yubakiyeko. Ikiziga cy'umwana w'umukobwa w'imyaka 13 caratowe ku mutumba Bwisha komine Gashoho intara ya Muyinga kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 21 Ntwarante uyu mwaka turimwo. Mwavyumvise muri ano makuru ngo umuvyeyi mwiza abo umuvyeyi wa bose, indongozi nziza nayo ihamagarirwa kuba umuvyeyi wa bose kandi igakunda ibikorwa. Navyo nyene mwavyumvise. Ukugwanya inda z'indaro ntibizova mu ibwirizwa, ariko bizova mu miryango hafatiwe ku karorera abavyeyi bereka abana babo. Navyo nyene mwavyiyumviye muri ano makuru. Turabakengurukiye cyane mwebwe mwese mwaduteze yompi. Jewe Casmir Mike Nduwayezu na yabashikirije kumwe na Alain Jospe Irumva yatumye mvuga mukatwumva. Tubakengurukire, tubifuriza kubandanya muroranirwa mu vyanyu no mu banyu, mubandanye mukurikirana n'ibiganiro bica kuri Radio Voix de la Réconciliation RVR ijuri nywanisha naho gutaha. RVR ijuri nywanisha.